ameze gute Sopafu niwe akunda kuvuga ngo genda mu boss ubundi umutunzi si umuntu asa amafaranga mu mufuko oya umutunzi ni umuntu afise umutima ushaka gusa amahera miliyoni 100 ariko utaraha Sopafu ni n'ibihumbi 100 canke tarasora kugira ikintu bita every baba yitwa Mr Home Mr Nyumbani Mr Nyumbani Mr Iwacu bensi bavyibuka neza hakiriyo radio na televiziyo vyitwa Salama hari iganiro cambere citwa Home Flavor so gihe muri Home Flavor cagiriswa n'uwitwa Mr Home uyu muzama nubwo yita DJ tutaramona kuri platine burya no mu DJ cyane rero yaratumira abaririmbyi nibaza yuko ari n'abaririmbyi bashoboye kuva mu kiganiro ciwe no munsi babaye abantu bakomeye cyane haraba ikintu bita ama rencontre ya Home Flavor cyo twe twagena ama rencontre nk'abafana twagenda ama rencontre nk'abafana ukamubona Rafa avuga ati Rafa wa my photo man ariko no munsi turicarana kwi hari nge nanje Rafa arambwiye ati ami promaga photo nkavuga ati ni Rafa ambwiye atoya hago tuba tugiye gufata amafoto yabo tukayamanika no mu vyumba no mu masalo ariko Rafa umubonye wo muhavumu imyaka 25 canke 4 kubera Rafa ntigera yamari wa wundi nyene kuva kera Rafa yes bro mambo vipi mambo sawa meze neza turashima Imana ariko ni kubera Rafa yamari wa wundi nyene umubonye ukibaza aracari muto mugihe n'imyaka 2 kiragenda si fise cyo no bisigura si sigura ariko nugushima Imana bayeho neza ibyiza byose ni Imana bitanga yego kubatabizi Rafa urafata indege nkabisi Rafa musaba kuba muri ko muraganira mu gatondo saa 8 ukabona ifoto ari ku kibuga c'indege agenda Rafa musaba kuba muri ko muraganira mubonanye akakubwira ati ndakurondera saa 7 agaca gutelefona ari ku kibuga c'indege ati Ami Pro niko ko airport naenda kamubaza kutabimbwiye ingendo ni nyinshi cyane no musumaze gufata indege kangaye Rafa ay maze kugenda kenshi ariko sinibuka incuro yego yes no Rafa hari giteramo kiriko kiravugwa ni giteramo tumaze iminsi tunavuga hano kizoba tariki ya 3 kwezi k'umunani ari kuri Source du Nil ni giteramo c'umuririmbyi usanzwe umanaginga ari we Natasa ngenda banka umaze imyaka myinshi umanaginga guskino saha twari tumaze iminsi tuganira kuri telefone ariko ko nakubonye reka tuguprofite tukubaza bino bibazo imyiteguro igezehe mbega abartiste bazo performinga muri kiriya giteramo twaramaze kubamenya ni giki catumye mureka la Boss Party mubizana muri la Boss Concert urakoze cyane ariho la Boss Party cyambere na mbere reka nishure kuri ico cyanyuma la Boss Party muraziko imaze nk'imyaka imaze nka edition zitatu ibaye karakaryo keza kugira ngo Natasha ahure n'abafana biwe n'abasanzwe ari abakunzi biwe niyo yari objectif ya mbere ariko ikigira yindi ampleur kugira ngo abe Natasha ahure n'abantu bose bari muri industry abafana b'umuziki swati mu bafana ba Natasha abaririmbyi aba DJs abamenyesha makuru mico na karanga abantu bose bahurikiye muri kino gisata cy'umuziki kugira ngo bayage bavugane baryoherwe bafate nako gafoto bagire souvenir donc nakantu kabahuza muri ubwo buryo ariko twavuze tuti kubera iki
iki kintu cagenze neza kuva kuri La Boss Party abantu bahura abafana hanyuma bikaza guhuza abantu bose bari mu gisata cy'umuziki kubera iki kitoba ari ikintu gikomeye duhindura izina tuvuge tuti La Boss Concert no niyo twace dutangura kwitegura kuva mu mwaka 2023 niyo twatanga imiteguro kugira ngo tuzokora igiteramo gihuza abaririmbyi b'abarundi na Natasha n'abafana kabe nakajyo ko kwigina kugira ngo abantu baryoherwe n'imiziki yacu n'ibyo dusanzwe duhingura ngaha nyene mu bikorwa mvabwenge yego ico nico cari cyumviro nyamukuru nico rero two turagendera ko gushikubu wambagije kuvyerekeye abaririmbyi yego abaririmbyi mperuka kubivuga ngaha ye mu telefona turiko gira etape kuri etape mu giteramo cyacu suzu kuno mabibonye harabaye tugeze kuri afishe gira gatatu vuba cyane nko mu ndiza tuzosora afishe gira kane ya kino giteramo kuvuga haba ya mbere coming soon araza ya kabiri ivuga izina ry'igiteramo acaza yindi ivuga amadetaye kibanza nibindi andi madetaye kibanza umunsi no kwerekana yuko tuzokoresha abaririmbyi b'abarundi kuko abenshi bari bafise amakenga menshi bakavuga bati Natasha ko yakoranye n'abaririmbyi benshi bo hanze Falipupa Sheba Banana Zoro Banaba n'abandi ya Moto abaririmbyi benshi bo hanze Jaiva n'abandi eske nibo bazoza muri ico giteramo Calligraphy Jones benshi bari biteze yuko aba baririmbyi bose bashora kuza cyo bari giteramo cya La Boss n'abaririmbyi bose bagize collabo mu rwego mpuzamakungu ariko siko twabibonye twebwe twavuze tuti reka dutangure n'abaririmbyi biwacu kumbure turashobora gukora kino giteramo kibe igiteramo ngaruka mwaka kuvuga no mwaka turavye ukuntu twagikoze tukavuga tuti reka no mwaka uza tugikore ariko sivyo twemereye abantu nibijya umuntu ashobora kuvuga ati kino gikorwa cyagenze neza canke ni camvunye cyane ko murazi neza yuko gutegura igiteramo murabizi bifata umwanya muremure bifata uburyo bwinshi bifata ubwenke bifata kwitanga bihagije rero ivyo byose umuntu abishize hamwe usanga biruhisha cyane ariko rero kumbure bidukundiye tuzogenda turabikora ariko naho bitoba ingaruka mwaka urashobora kuvuga uti kino giteramo reka ndagikora umwaka umwe kizogaruka myaka 2 cyangwa myaka 3 myaka 4 cyangwa myaka 5 ariko akaba ari giteramo gifadika rero kujya kwa Coupe du Monde ukavuga ati Coupe du Monde nyuma y'imyaka 4 izora iba cyangwa kino giteramo nyuma y'imyaka 3 kizora kigaruka nivyo rero turiko turakora kugira ngo turabe ibishoboka hanyuma dutange umunezero ku basanzwe bakurikira umuziki muri rusange yes hama dutanga umunezero ku basanzwe bakurikirana umuziki muri rusangi yes urabivuze neza ati gutegura igiteramo biratwara uburyo biratwara umwanya nsubije amaso yanje nyuma nkagaruka kuri La Boss Party vy'ukuri umuntu yarabona yuko uburyo bwo bwaragenda gutumira abantu barenga 500 bose bagafungura bose bakanwa bose bagataha bigina uburyo babwagiye bari bwinshi cangaruka kuri kino kibazo muri La Boss Concert muri ko mukorana bande mbega murafise abantu bariko barabashigikira nimba atabo mufise naka kamotera kuba ariko baratwumviriza kugira ngo kino giteramo bashobe kugishigikira na nyarijya mwahaye agaciro abaririmbyi b'abarundi ariko kandi muhana agaciro umuziki w'Uburundi gushika uno mwanya canke amasatsi ko turavugana ariko badushigikira ubwa mbere na mbere ni Hotel Club de Lac Tanganyika basanzwe badufasha muri management yacu gutegura ibikorwa byacu bya misi yose gushika ubu nta wundi muntu aribonekeza adufasha kiretse abamenyesha makuru canke ibimenyesha makuru badufasha bama badufasha imisi yose kumenyekanisha yaba indirimbo canke ibikorwa twamatiko turakora ariyo slogan imwe iri mu mapost ya Natasha muri kino gihe ukurikiranye mu ma konte yiwe yaba Instagram X n'ayandi yo akoze post avuga ati dukundi iby'iwacu hanyuma akacaza yindi hashtag yitwa batabikoze tuzobyikorera ibyo bisigura iki turafise abantu benshi cyane ngaha bafise
uburyo canke amashira hamwe menshi yashobora gutegura ibiteramo kandi akabitegura ku rwego rushimishije ariko naho babitegura uca usanga abaririmbyi bashaka kubakumira canke nibabahe ikibanza bakwiriye uca usanga umuririmbyi bateguye igiteramo nivyo ariko uca usanga kumbure uburyo bifuza yuko aronka ntibuba bushemeye rero ico abaririmbyi rero benshi barabitahuye singaha mu Burundi gusa n'abaririmbyi benshi bakomakomeye uravye muri Tanzania muri Uganda muri Kenya gushika muri Nigeria n'ahandi hose abanivyi benshi usanga aribo baca batangura kwitegura ibiteramo kugira ngo barabe ku nabo nyene ivyo abandi bashobora gukora bo bashobora no kubikora bakabikora kandi kurusha rero ni muri iyo ntumbero rero kugira ngo umuntu atangure kwikorera ibiteramo byiwe hanyuma atangure kuraba ukuntu naho utokwinjiza ubwo buryo ariko abantu ubaha umunezero uvuye mu mutima ari wewe nyene ubutanze ego ni muri yo ntumbero rero tutanguye gutegura bino biteramo si biteramo gusa ariyo nibindi byinshi tukora muri kazoza si biteramo gusa hari nibindi byinshi tugiye gutegura muri kazoza reka tugaruke ku ngendo umuririmbyikazi wawe usanzwe managinga ariwe Natasha amaze iminsi ariko arakora twaramubonye mu Butaliyana amezi abiri akurikirana yaraje arasubirayo araja muri Tanzania araja Uganda n'ahandi ariko hari n'amafoto mu mwaka wese twabonye ari kumwe n'abandi baririmbyi bakomeye aho ndetse byanagaragaye yuko ari indirimbo zakozwe zishobora gusohoka aho twabonye ari kumwe n'aba Eddie Kenzo n'abandi ndashaka utubwire zino ngendo zigamijiki ariko zino collabo zirasohoka no mwaka canke no mwaka nyuma y'igiteramo canke imbere y'igiteramo turaza kubona iki ku muririmbyi kazi Natasha Ngendabana ego ucambere na mbere cyo menye nuko umwaka wa 2024 ufise ibikorwa byinshi cyane iwacu muri management ariho urugendo ruheruka aberuka gufata mu gihugu c'Ubutaliyano yarahuye n'abasanzwe barongoye management imwe mu management akomeye cyane mu gihugu cy'u Holland aho harabaye no gusinya amasezerano hagati ya management yacu ni yo record label yabo basanzwe bafise intumbero yo gufata umuziki wo muri Afrika no muziki wo muri Europe bakawuteranya hanyuma bakaca baronka akanovera ko muri Afrika no muri Europe bigiye hamwe rero bamaze gukora n'abarimbyi batari bake bo muri Afrika rero ubu bifuje yuko ndetse igikorwa cyabo cyambere canke igikorwa cyambere cy'uwo mugambi cokogwa imbere y'ukwezi k'umunani ariko rero twababwiye tuti tufise ibikorwa na cancane imiteguro yo gukora ico gikorwa cha la Boss Concert rero turababwira tuti itwarangiza kino gikorwa tuzoheza twicarane hanyuma tukore ico gikorwa bifuza hama kice gisoka ko bafise umugambi komeye cyane bafise n'umugambi kugira amaturne yaba mu Buraya no muri Amerika ico ni cyambere cyakabiri ariho umuririmbyi umwe wo mu Bubirigi abenyene arimo ba asanzwe yamuka mu gihugu ca Congo amaze gukorana n'abaririmbyi batari bake Washington umuririmbyi wo muri RDC ariyo kandi na Werason amaze kugira amaturne mu bihugu bitandukanye byo muri Caraïbes n'ahandi muri Japan n'ahandi no muri Europe rero akaba afise n'abanyene mugambi yuko tukorana gikorwa kicosohoka inyuma imbere yuko uno mwaka urangira n'umugambi rero turiko turitegurira muri uno mwaka nyene murabona ko ibikorwa ari byinshi ugucufata rero niyo migambi yabaye ivyo uvuga wewe byabaye mwaka urangiye mwaka 2023 mu mpera aho habonetse amafoto hagati ya Natasha ari kumwe na Eddie Kenzo ari kumwe na Brice Melody ari kumwe na Sheba ari kumwe na nabandi baririmbyi batandukanye bo muri Uganda rero muri abo baririmbyi arabaririmbyi twakoze igikorwa kuvuga ari ibikorwa byakozwe ariko rero muri kino gihe isi yarafashe ubundi izindi ntumbero sinzi
biragoye cyane kugira ngo umuntu akore indirimbo yonyene itagira amasanamu. Rero gukora amasanamu ni umugambi ukomeye cyane. Muri studio biroroshe, urashobora kuvuga ati abi project muri studio kwa Amiri nundi agende hariya kwa Element ukacukora ikintu ukacamugishira hamwe bikasa neza. Ariko igikorwa cy'amasanamu ni igikorwa burya kifata umwanya ukwiye. Hanyuma ego birashika umuntu agakora amasanamu abantu batari hamwe, ariko iyo ico gikorwa mu gikoreye hamwe birazana yindi shusho. Muri kino gihe gukora amasanamu ari ku rwego rwo hejuru. Rero ico nico gikorwa coba cabujije ivyo bikorwa kugira ngo bisohoke, ariko turibaza neza yuko nitwarangiza bino bikorwa sinizera yuko ivyo bikorwa byoshoboka muri uno mwaka, kuko uravye ufatiye ku bikorwa bihari by'iwacu ivyo nakubwiye. Hariyo n'ikindi gikorwa cy'iwacu gishasha kigiye gusohoka vuba cyane. Urabona neza yuko kumbure ivyo bindi birashobora kuzosohoka mu mwaka 2025 Imana iduhaye kuramba, Imana hadushikanye. Rero ibikorwa rero biracari byinshi, babandanye bakurikirana byinshi biriko biraza biri mu nzira. Yes, rero hacaza ikibazo kivuga giti ibikorwa ni byinshi nibyo muri stock. Hari indirimbo zishobora kuba zirenga na 10 n'amasanamu. Turitega album no mwaka canke hari gahunda y'umwaka uza gusira hanze Burundi rukurikirana? Ya album ya Natasha ya mbere nuvuga niyo ya nyuma yakoze mu mwaka 2012. Niyo ya mbere, niyo ya nyuma yakoze mu mwaka 2012. Mawe mwiza ni mawe mwiza. Ni musanzu album waje ni nuvuga ni nka CV y'umu artiste. Kuvuga yuko yarigeze gukora album arayishira ku rutonde rwiwe. Hari igihe bagusaba biography yawe bakavuga ati okay umu artiste muze gukora album, ego muze gukora album, oya umva ari ibintu bavuga ati hari ikintu utarakora utakitarashika. No munsi rero biragoye cyane kugira ngo amipokore album. Urakora indirimbo imwe single kayirekura. Album ni indirimbo 12 none amipogene muri studio gusa indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu indi 8 9 10 tuzisorera rimwe. Birashoboka kugira ngo umuntu promoting, ariko bica bisaba ingufu nyinshi cyane, biranagoye, bica bigora. Hari izi ndirimbo zo wazisororeye social media, izindi cyuzihamba. Urumva rero ko ni byiza gusohora indirimbo singles, ukasohora indirimbo imwe igasohoka ukagira promotion ukacukurikiza izindi ukaraba aho ikuragenda ukayikurikirana neza. Nka kujya gukora album kubyara nahekana kujya abantu bavuga ati tubyare ku rugero, niko systeme y'ubu yo gukora indirimbo imwe ni kubyara ku rugero. Ariko ukoze album je ncambona yuko wabyaye ntahekana mani. Super fumvise ose umugambi wo gushira hanze album uzera nshinga mu Rumonge. Yes, kumbura imbere yuko Rafa dohava twikebandura nawe ndase ibibazo 2-3 vya nyuma ca nugura umurongo wa telefone kugira ngo dushobore gusangira inturire n'abari ko baratwumviriza. Ku munsi wejo twarabigarutse ko hari no butumwa twagiye turaronka. Natasha amaze kubikora katari gake, aho yashimishijwe n'igikorwa umuntu abakoze akenshi anasupportinga. Twarabibonye aho yagiye ararihira inzu abatandukanye bari bafite ibibazo byo kurihirwa amazu, ariko kandi si mu bihe bibi gusa no mu bihe byiza Natasha arabikora. Muri mariage ya Israel yarabikoze, abaye impene zibiri kwa Edison yahoze atanga umuriyoni, hirya yejo kwa Simbiza muha imiliyoni 2. Umuntu aca yibaza ni ibintu biba bisanzwe bitegurwa ku mwaka yuko ari uburyo muzodepansa ku bantu bari mu bihe byiza by'ibyishimo no mu bantu bari mu bihe bibi bitaryoshe, canke ni ibintu mutegura bishitse ariko mubikorana umutima uyuwe mubikora mu ntumberiye? Ndibaza ibikorwa byiza byose umuntu akora icambere na mbere abikora kubera afise umutima wo gutanga. Yeah. Kandi
gutanga ntibisigura yuko umuntu aba afise byinshi kuko ariho benshi bafise byinshi ibihinda n'ibiguruka ariko wamusaba na dibare bikanka wamusaba na kamanyu bikanka ngumva rero cyambere na mbere n'umutima ariko kandi wa mugenzo w'abarundi kuva kera wo gushigikirana mu byiza no mu bibi ariko kandi gufasha si business gufasha si business kuko ari igihe zishobora gufasha amipro bivanye n'uwo mutima nyine naronse wo gufasha amipro kandi Imana iranyandikira ico gisibo canke umudari washima ariko rero ninasohoka Superf nacha avuga ati nawe wahaye amipro ubona gute nanje urumva peut-être nkwe mu Imana yavuze ati no munsi amipro n'ukuri byanze bikore uko nyene ukacubikora urumva nico gituma navuze si business umutima urashobora kugikora kwa amipro akahira igihe kikausha kubera tararonka ijwiri gusatira mu mutima utitanga usanga wikawushije usanga ijya ejo agiye mu cankuzo canke ari nyagasasa usanga wahuye n'undi mu dada yitwa Makulata usanga wamufashije ni ibintu rero biza bivanye n'umutima bivanye kandi hajya Imana iravuga kandi ikavuga mu gihe cyayo n'Imana ayigiye tuyisaba usanga twayisabye no munsi duha lendi prochain canke ibintu nk'ivyo rero n'umutima cyambere na mbere hanyuma umuntu abikora mu gihe gikwiye mu gihe kibereye ngira mwasoboye kuvyumva reka twugura umurongo wa telefone 611000 twakira abantu batatu canke bane usikibazo wifuza kubaza Rafa wamwumvise turi kumwe nawe n'umumenyesha makuru mugenzi wacu kuvariya muri BTV ariko asanzwe ari manager wa Natasha la namba la bamba mambo vipi meze neza nitwa Nimona Jamari Zamari ndi kumwe na Rafael Mr Home yego nukuri ndamuramukize umutumire wacu amahoro neza cyane Jean Marie urakomeye yego Amiripo yola nakubaze kubera ikibazo Sunday Valentine mani guhumugisha cyane nibaza yuko ico ni kibazo ushobora kumbaza hanyuma muri kano kanya turi kumwe na Rafael Nyandwi umuntu wese ahamagara making sure yuko ugiye kubaza Rafael Nyandwi kugira ngo dusobore guha agaciro umutumire tuba twatumiye Rafa kubera kibakwise DJ Rafa warigeze kuba uri mu DJ amempro uri kuranda abajema bafise ubona bafise imyaka ingahe jewe nshobora kuguha nka 40 ndakuye ko bafise imyaka 50 ibura mike navyo no kwemera yego cyo gituma rero bigoye cyane twatangiye ku DJ kera cyane none Rafa ufise imyaka ingahe sana ufise imyaka 50 ibura mike cyane je mfise 27 ubona ungana na petit frère wanje wanyuma Jenny Nyandwi chubo Jenny Nyandwi ariko ndi Nyandwi ariko ndi umwana wa mbere ariko umu petit frère wanje wanyuma n'uwindwi n'umwana windwi ariko nitwa Nyandwi yitwa Rakaza so urumva rero ko ari ibintu by'ama contract uzofata indi it connection y'amasaha 6 kugira ngo nabisigure kabisa byo bihushanye yes ndabona hari undi munywanyi ku murongo wa telefone 611000 611000 Rafael numwe bamenyesha makuru bakera binararibonye mwiriwe mumeze gute turagabanya volume radio yego hari kibazo warushaka kubaza Rafa oui allo tumeze neza yego tumeze neza cyane turashima Imana kabaza nagomba kubaza Rafa yego nabonye Natasha postinga igikorwa bagomba gukorana na BBC byahereye tukitege mu mwaka cyangwa mu mwaka ashakurana nande yazo na BBC okay urakoze cyane harabaye amipo harabaye ikiganiro cikibiriraho Big Fizzo yakoze avugana n'abafanzi biwe hanyuma baca baramusaba yuko akorana indirimbo na Natasha
Big Fizzo yavuze ati ico kintu nzogikora, nzogenda kumurondera Natasha hanyuma turabe ico tokora. Hanyuma haize nk'ukwezi tumaze no kukivugana na Farias yuko tuzoraba igiye gikwiye dukora igikorwa hagati ya Natasha na Farias. Rero ni ibintu bifata igihe wabonye bijya bikorwa byose nakuye ko biri mu nzira tutarakora mbure nivyo navyo bizoba mu bikorwa mu gihe babona ko Farias muri kano kanya ntari ngaha Natasha bari mu ngendo Natasha nawe nyene bari mu ngendo hirya no hino. Rero asanzwe ari mu brother wacu, ni brother and sister Natasha na Farias urumva n'umuryango umwe. Rero umunsi umwe ibintu nivyaja mu ngiro nzovyumva.